Kipe ya Barcelona isazire barakina ekipe yitwa Slavia Prague. Abatari bake batanguye kugira amakenga ati nimba City bayinyoreye hariya muri Norvège ati Barcelona igabe. Nka ekipe iri kuri pressure yo gutsinda inkino zibiri sigaje muri phase ya UEFA Champions League na cancana kugira ngo barabe ko burengana muri munani Zambere koko biharuro vyabo si vyiza canke se nibibahumuriza ko burengana muri munani Zambere basaba gukora cane mu nkino zisigaye. N'urukino bagiye kuba bakina badafise Lamine Yamal kubw'ikarata nyinshi z'umuhondo ariko kandi n'urukino bagiye gukina Rafinha avuye mu mvune. Ubwo Barcelona idafise ikosa ryo gukora muri no rukino twava dutangura kwiyumvira ko yogira ama excuse cyangwa se yogira ivyitwazo nyuma yuko icyo bigize urukino rwiza imbere ya Slavia Prague. Ho hari ico twotinya ku rugero rwa Slavia Prague tukayibara nk'imwe muri equipe ishobora gukreya iyo surprise cyangwa igatangaza abatari bake imbere ya equipe FC Barcelona. Kipe yitwa Barcelona no munsi baje gukina na Slavia bari muri gahunda yo kwiyumvira 8e de finale baje muri munani Zambere baraje kuko amahigo bakiri ahari yo kubandanya canke yo gusezererwa mugabo no munsi baraza ko bakina novuga ngo rukino ku ruhande rwanje novuga ngo rugomba kuba decisive cyane gusumba kandi bakarukina hariho amayelema abuze mu bakinyi beza mu ndwi ya nyuma bazofise Copenhagen bafise inkino zisa nkuko zoroshe Slavia Prague Copenhagen yo bazoyakira Stade Camp Nou bafise inkino zisa nkuko zoroshe ariko ico womenya coco nta urukino gorohera nyene kurukina canke rukoroha bivanye n'ibiharuro vyamaze kuva mu rukino ariko nta rukino goroshe imbere yago. Barcelona bagiye gukina mu gihugu ca Republic Czech abagabo batatu kuko Gavira sindamushiramwo we twaramwibagiye Andreas Christensen bisa nkaho ashobora kugaruka anytime ariko barakina badafise Torres barakina badafise n'umwana yitwa Lamine Yamal yahanywe kubera ibijanye na discipline peut-être ko amakarata y'umuhondo ukabona ngo Barcelona yakinye na Atletico Club de Bilbao ikayitsinda ibitsindo bitanu muri Super Coupe ya Espagne. Yari Barcelona Lamine Yamal atifashishijwe. Yari Barcelona yifashishije Torres ariko yabonyemo igitsindo kimwe. Ufashe ingufu za Atletico Club de Bilbao ugafata n'ingufu novuga ngo za Barcelona ukaza kongera ko ingufu za Slavia Prague mbona ari nkaho Slavia sino yegeranya na Bilbao biratandukanye cyane nivyo yivuye iwabo izari equipe novuga ngo iteye ubwoba kubera yasohotse ari yashoboye guserukira igihugu mugabo hamwe twibarije ko Bilbao nayikina hari ahantu Bilbao yosohoka ari yakangahe nimba Slavia yo yasohotse ari ya mbere imbere y'uwa mbere hari uhaje 0-0-1 ntibaho Jesse ndayemera rero Barcelona munsi baza kugenda gukina nkuko twagiye turabimenyeshwa n'ibinyamakuru biga bitandukanye kuva abanonza yuko Torres yagize ikibazo abantu batari bake batanguye kwiyumvira ngo mbega Afrique ararinya abahungu biwe gute muganda agenda kubwire ngo uburyo bwose Afrique yo kwarinya abakinyi biyo ni mu buryo bwo kuvuga ko vyanka bikunda barondera intsinzi kandi intsinzi yagutse banashaka vyanka bikunda uno muzi Barcelona Afrique yamaze gutegura abakinyi ku buryo bakubwira ngo tugiye gukina na Slavia witwa Ronny Barge wowe witwa kuri muto muri equipe nutigaragaza kuri Slavia vamo muri projet yacu equipe ya 34 ku rutonde muri 36 mu nkino zitandatu ivyo buza kwihotora banganije 3 batsindwa 3 basa amanota 3 kugeza muri kano kanya uno muzi equipe ya Bordeaux Grimp yarayitsinze City batsindwa 11 nimwe muri equipe navuga ngo ufashe ikibanza irimo je no fata kitankese ya kuko nimba mu match standatu wankesheje ibitsindo 11 hakaba hari equipe yitwa nka Club Brugge ya 26 imaze kwankeza ibitsindo 17 Barcelona nayo nyene yankesheje 11 Copenhagen imaze kwankeza ibitsindo 17 donc nimwe muri equipe ihagaze nabi umenga kwino wabirorosha ariko
akadeta akariko kose gakontra bivanye n'ico we Barcelona uri kuko kugeza muri kano kanya Barcelona iri mu ca 15 n'amanota 10 yatsinze 14 itsindwa 11 ibitse bitatu uravye ukuryo ekipe zihagaze intsinzi y'uno munsi iratuma bagira 13 ashobora kubatereka mu mwanya wa gatanu ishobora kubatereka mu mwanya wa gatanu akondisiyo ke nabo bari kumwe ariko bafise uko bitwaye ibitsindo vyinshi gusumba Barcelona yeah. akondisiyo ke abo bahanganye bitwaye gutandukanye no kwitwa ko ari neza Liverpool Barcelona igaca itsinda Liverpool ishobora gutsinda igakwiza 15 Liverpool yo yitsinze no munsi tugomba kwirarira mu mwanya ugira kane Atletico Madrid nubwo yo binganije nayo yokwiza 13 ukabona ngo bivuze ngo ariyo na probability yo ko Barcelona yotsinda akaba ari n'izindi zatsinze kaguma inyuma ya 8 haca harugwa ikijanye n'ingene ibitsindo mwagiye muraronka bingana yeah. wowe no muzi Barcelona iri ku rukino hasigaye inkino zibiri kugira ngo izica muri barrage ziceyo nizisanga muri quart de finale zagiye dofi zabaye qualifié d'office tubanze dufate ziriyo zitwa ko zakinye sivyo City iriyo ibitsa 13 Sporting Club of yezigamye Portugal bine kuvuga ngo Barcelona ibitsindo bibiri igakwiza 13 yisanga imbere ya City sivyo yeah. mugabe itsinze kimwe bona Manchester City baca barabana indi yatsinze byinshi Barcelona ubundi yoje imbere kuko imaze gutsinda 14 City imaze gutsinda 13 Sporting ko barabivyo Club of Portugal wankejeje barabivyo we wagize gute watsinze Sporting iyo yarayikinye izigamye bitatu zengo Barcelona itsinze byinshi yoje imbere ya Sporting mugihe nka Atalanta Bergame yo nayo igifise urukino izigamye ibitsindo bibiri donc yo na match nire deja iciduza hejuru kuko baca kwiza 18 hariho probability ko Barcelona isanga muri 8 mugabo tubanje kuraba ibiharuro by'ibitsindo yatsinze n'ibiharuro by'abakinu no munsi nabo nyine izo rero ni details zose umugabo yitwa Dieter Zanfrike n'abasore biwe bagomba kugendera ko gusumba ikindi cyo cyose ukitwa Roni Barge ukamenya ngo barantumye Bilbao ndayisambagura ata muntu yabimpa nina ariko imbere ya Slavia hari agatego nanje ndobanishizeho muri kazoza kanje muri equipe yitwa Barcelona bivugwa yuko entre Marcus Rashford Daniel Olmo n'umugabo witwa Robert Lewandowski umwe ashobora gukina nk'umupointeri mu mwanya wa Torres ariko bivanye n'ivyo Frike yipfuza mu bakinyi biwe yipfuza equipe ifise endurance ikina iyo endurance mu mugabo witwa Robert Lewandowski turazi ko ntayihari kandi Lewando turazi ngo atsinda imipira myinshi ivuye ku mawinga winga ya mbere ishikana imipira myinshi kwa Barcelona winga ya Lamine Yamal ntahari aha mahigwe menshi nayo yuko tutobona Lewandowski atangura mu kibuga no munsi kuzana Marcus Rashford nk'umava centre ni Rashford inyuma yuko Rafinha garutse avuye mu mvuna asanga yaramaze gufatisha asa nkuko yamaze kuba perturbe mentalement uno muze babona umengo umwanya wuragoye kwa Barcelona abakinyi baramaze kugaruka ku rwego rwabo uwo witwa Ferran Torres no muzi ni titulaire indiscutable bigatuma jewe ntangura kubona rino joro imbere ya Olympia ya iyi equipe ya Slavia barashobora gukoresha Daniel Olmo nk'umufonefu mugabo wa mufonefu erega Torres ni mufonefu Torres si full striker Torres ni nimero 9 mugabo agaruka gukina na Barcelona ugiye kuraba karita afise no Torres ni ba Jesus ugiye kuraba karita afise Torres yari yibenze Torres yari yibenze gukina nk'umuwinga ta technique kugira mugabo ni wa mwataka umenya ngo aragaruka gufasha equipe gukina hageze itsinda arabishiramwe ivyo rero mu bintu bose ndabibonamwe basigaye no munsi ndabona yo koresha Daniel Olmo nka nimero 9 Lopez agakinira mu mugongo wiwe ku buryo hahandi Olmo azuyaza gatoyi Lopez akaba yahageze gusumba uko zana Rashford acatangura kwimvira ngo mbega mu kibuga kirimo Olmo mu kibuga kirimo Rafinha jewe bagomba bampimire ku rukino nka runo ndaza gutanga ibingana gute Barcelona igomba kuzana abakinyi bari sire n'inguvu bagomba gutanga ingene zingana kuko runo n'urukino nibaramuka barutakaje cibura banagabuye baca bitegura gukoroka muri barrage directement bikaba bibaye nuvuga ngo ibintu ushobora kugera muri barrage ukihurirayo na equipe yitwa Olympique de Marseille ikaguhotora ugahorera na Liverpool ikaguhotora Atalanta Bergame nimba yabakorokeyeyo mushobora guhurika guhagamuka buragiye wewe mugabo babarundi ati gupfuna munsi wofejo wisanze muri team de finale afise amahirwe yuko muzokina bagusange camp no baguhotore nawe basange wowe bahotore ubasange wowe baguhotore bagusange camp no bahotore amahirwe bakihari rero hano n'urukino novuga ngo rugoye cyane kuri Afrika ariko runoroshe bisaba gusa ko bakinyi baza umutima uri munda
akamenya ngo jewe nagiriwe amahirwe yo kuba muri le 11 de départ nta mpamvu nimwe yo gutuma ntatanga version yiwanje wanashaka nkanayirenza kugira ngo izi namvugira muri kazoza irindi kosa atagomba gukora no guperturba defense nareke Martin na Kubarse bakine Eric nimba atamubonera umwanya hagati mu kibuga atangure hanze. Umumenyereza wa Slavia Prague ati gukina neza no gukina nka Barcelona. Iki nico wari kimenyetso cyerekana ngo Slavia Prague yobisa niyemeye ubukomezi bwa Barcelona bigatuma atana detail twaharura ijanye no kumva ngo bokanira match uko nta nico biri bubahindurira ariko miliyoni 2,100 babazikeneye kuko uyusinze ayo mahera bari guhahura urayatahukana. Canke tuvuge ko yari amajambo kumbure yo gushira mu gatego Barcelona nubwo gatego ka Slavia bigoye ko gafata Barcelona ko no mwaka weze twabonye mugabo yitwa Eric Roy atama tableau ku kibuga c'imyezi za Barcelona kugira ngo bivugije itangazamakuru avuga Barcelona ngo nakagwi gato babateze muri programme y'abariko birangira atakintu bikoze kuri Barcelona kuri no ncuro uno mugabo equipe ya Slavia Prague twabifata nk'uko umenga match bamaze kwemera gutsindwa avuye ko bakina canke tubifate nk'agatego kuri equipe ya Barcelona. Sukwemera gutsindwa ariko no kubaha adversaire buriya bariya bamenyereza ubushobozi abafise bariya bamenyereza baraciye ubwenge bariya bamenyereza babazi ivyo barimwe n'ivyo bagomba kuvuga nuko bagomba kwitwara imbere ya club makuru. Kuvuga amajambo nkayo d'abord tubanze twumve ko yubashe equipe yubashe Flick arabizi neza ko agiye gukina no mumenyereza mukuru arabizi neza ko agiye gukina na equipe ishobora gukora ikintu cyari cyo cyose gitandukanye nico wari wibaza muri match. Namugabo azwi ya Jendrich Tripsivosky ya mazina bari abantu bahari ya equipe ya Slavia Praha si equipe botega Barcelona n'umunya Republic Czech nyene yavukiye mu gace ka Praha nyene. Amajambo ibiki kumva ngo Barcelona urayiteze equipe ya Slavia Praha kumva ngo Barcelona yo bari equipe ikigwa mu mutego w'amajambo. Yes umutego w'amajambo rero ugwamwo mugabo hari cagiye tutari bwabone Flick muri iyi equipe we amaze kubakura no kumenya coordona no kwereka aba basore ngo ico dushoboye niki tugomba kwitwara uko adversaire aduteze ibi tubisimbuka tubibamwuko. Iyi ni equipe giye gukina na Barcelona bigaragara ko ubwayo hari cidashoboye uretse ko ca kindi twabona San Marino nyuma y'imyaka myinshi itsinda urukino rw'umupira w'amaguru arico cotuma equipe ya Slavia Prague itsinda Barcelona muri uyu mugoroba. Ni equipe mu nkino zitanu canke match zitanu ziheruka Slavia Praha muri Ligue des Champions nta gitsino ndiko ndabona nta na kimwe cayo nta na kimwe ako nta piège nimwe nta piège nimwe Barcelona igomba kugwamwo nta gitsindo niki na kimwe irabona mu gihe equipe yitwa Barcelona yabonye kimwe itsindwa na Paris ibona bitandatu match yakurikiye ibona bitatu banganije no vuga ngo bitatu kuri bitatu ibona ikutsindwa bitatu kubusa ariko nyomeza gutsinda ibitsindo biri kuri Intrank nubwo nayo yagira atsinda ariko nayikankesa ivuze ngo iyi si equipe yo kuza guhagarika imbere ya Barcelona uvuge ngo Barcelona turaguteza umutego gira utsindwe nande ko ari equipe bigaragara ko nayitishowe mu bijanye no kurondera ivyo bitsindo. Aka kantu sinavuga offensive mimeze nabi defensive mimeze nabi aka kantu sinavuga ngo nagatego nta gatego na kamwe kahari wewe woza gutega equipe yitwa Barcelona uri equipe ntonyi ahubwo Barcelona bo bafise inyota yo kumenya ngo ica abantu batwiteze ko nico tugira dutange hano ico batwiteze ko nico tugomba guta version yacu iratwemerera kwigaragaza nka equipe nkuru gusomba kumva ngo mumenyereza wa equipe adverse yadutatse yaje kuvuga ngo equipe ngo equipe ngo ikina neza ngo ikina nka Barcelona ngo igize gute oya ahubwo menya ko buri kintu cyose wewe yuri kurakora bakavuga ngo nakararenze reka kumenya kurenza ahubwo kora kugira ngo koresha ingufu zose zishoboka ejo canke ejo bundi uzogera kuvuga kurenza azabivugire ku bikorwa. Rero Barcelona hano ntigomba kuvuga ngo equipe adverse yavuze menya ngo turi muri course yo kutaca muri barrage tukisanga muri 8 Zambere iyo course ikunda ryari hahandi twafashe equipe dusigaranye tukazibabaza tukazitsinda bifadika ku buryo naho tuzokwisanga uri imbere tunganya amanota bazoraba ibitsindo
tukisanga two kwa avance uno muzi detail ariyo yose Barcelona igomba kuyikorerako ikamenya ko ninisanga mu nzira yo guca muri barrage hariho izindi nguvu izosabwa gusumba izo yatanze muri izo nkino zo majonjo 2019 aya ma equipe yose yarakinye saison 2019-2020 match yo kwa Slavia Praha Barcelona yabonye 2-1 ariko match ya Camp Nou babona ubusa ku busa nariko ndaraba ngerageze kubihuza na resultat bariko barabona muri iyi minsi nta bitsinda bariko baratsinda ariko Atletico Bilbao baranganije ubusa ku busa equipe ya Atalanta Bergame banganya ubusa ku busa yaza ko ari ahantu bagiye barabona inota rimwe ariko hasigaye hose batsinzwe 3 na Inter Milan batsinzwe 3 na Arsenal batsinzwe 3 na equipe ya Tottenham Hotspur ni equipe offensivement nta kintu iri kiragaragaza meme na defensivement nta kintu na kimwe iri kiratanga ico bisobanuye rero niki nuko Barcelona amajambo yari yose yovugwa nta mpamvu nimwe yoza ituma Flick n'abasore be bagira ico bosobanurira abakunzi ba Barcelona batsinzwe n'iyi equipe yitwa Slavia Praha nta nsiguro nimwe wotanga equipe itari kiratsinda igutsinda gute equipe atakintu iri kiratanga wewe urinde witwa Barcelona kuza gutsindwa n'iyi equipe ariko rero hari ibintu twaraye tubonye muri Ligue des Champions mw'abantu tout est possible mu mupira w'amaguru aya ma equipe mato yubahutse ama equipe makuru akayabwira ngo tegwa mu mutwe hagati bamwe bita mu ruhori nkubite mwikonze ibyo Man City yarayikorewe twaraye tubibonye equipe ya Barcelona isabwa kutajenjeka muri iyi match cyane mu guhitamwa bagomba gukoresha umugabo witwa Dieter Flick. Yes, nuko ni match equipe FC Barcelona equipe izwi ku izina rya Slavia Praha muri Republic Czech ubwo birumvikana ko ni match itaza kubisanzwe bivanye n'ibiyaro Barcelona ikeneyemwe kandi ibiyaro Slavia Praha ikeneyemwe ko iyi match bayibonamo ivyunguka ku rande rwa Slavia Praha gusumba ibindi ivyunguka bigomba kuba bihari kuko uno munsi sinibaza ko Rafinha aza ku kibuga iwanyu Pedro aza ku kibuga iwanyu ntugende kuraba match ugenda utadandaje kwezi ntuvuga ko bayibonamo ivyunguka nka Yohan Garcia uno munsi umustar Barcelona ifisa atebwa ni Yohan Garcia na Rafinha rari yaba baje kuri stade ibaze ko na Ikefu yaga na Ikefu yashobora kujana n'abaki yaba gutsinda match byose n'ivyunguka kuri Slavia Praha umuntu yamudendereje agatangura kuzabagora Yamal Ikefu ni ku kibuga Fortuna Arena Irisanga ko ari Chris Kavana umwongereza ariko umuntu witwa Stewart Atwell muri VAR ubwo witwa Dan Cook ndetse n'uwitwa Alan Hussein baza ko bariko barahagarikira ino match nk'abagarikizwa ku ruhande mu witwa Samuel Barrett zakora umuhagarikiza agira kandi ubwo birumvikana ko groupe bagera kuri 5 b'abongereza baza kurara batumenyesheje ko Barcelona kuri ino ncuro igifisa amayigo kurengana muri 8 Zambere canke iyo biravyo zigatangura gutegura barrage Samuel